Sawa ubwo abari ngaha muriko murumva ikigwa ingene kiriko kiragenda ku mpande zose. Reka rero tudatevye kugira ngo dutware umwanya muto mpagurutse umwigisha asubiraze kandi yigishe mu minota yiwe 10. Kaze mwigisha. Yes. Turabira mwanya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Yesu narikigwa ndasubira guhaguruka. Kuko ishigwa cyaheze. Icerekana ko ishigwa cyaheze. Ego. Umwigisha wanje yacenga mu Kristo yerekanye neza Imana ya Bibiliya ariyo mana y'abakristo. Arekana n'Imana ya Qur'an rayisoma. Ariko hagurutse umushehe kuza kuvuga nta mana ya Qur'an yatweza twese Imana ya Bibiliya gusa. Yatumye Qur'an gahemwe. Abashoneshe kuyo igituma yakirangije wenyene yavuze ati ngenda bereke twebwe Imana abayisilamu dusenga ni Imana iri muri Yesaya 44:24 none yo ni Qur'an gahemwe. Oya. Nimba senga Imana yo muri Yesaya 44 ni Imana ya Bibiliya twereke Imana ya Qur'an. Kimwe cyamaze guhera naho no kuyicarira. Haleluya. Amen. Ikigwa kiracyari ngaha twereke Imana ya Qur'an yaremye iki. Nta kindi kigwa kiraha. Wene wagenda muri Yesaya ukaja muri Mari ukaja muri ni Imana ya Bibiliya nuhoraho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muneze ndamusubize hajya nyene. Yasoma Yesaya 44 24 ndamuneze ndamusubize hajya nyene. Yakwigishura avuga mutahuye. Yesaya 44:24. Ahavuga ngo iki? Havuga ngo uko niko uhoraho avuze. Uko niko uhoraho avuze. Agatanya umucunguzi wabandanya wakubumbye uhereye ukiri mu nda ati ngo Ijewe uhoraho. ngo iki? Ijewe uhoraho. tubiremo 44:24. Havuga ngo uko niko uhoraho avuze umucunguzi wawe. Bandanya wakubumbye uhereye ukiri mu nda ati bandanya ni jewe uhoraho ndema byose. neza cyane komeza. Naguye ijuru ndumwe. Ego. Ngaranzura isi. Ego. Uwo twari kumwe. Ageze atadamarara rero ngo niyo mana isengwa n'abayisilamu. Abasamu musenga Imana ya Bibiliya cyangwa ya Qur'an? Ya Bibiliya cyangwa ya Qur'an? Haleluya. Ariko reko agenda umwigisha reka sinigwa ndaje kuri uwo murongo wasomye uhoraho ngo twebwe Imana y'abayisilamu ngo niyo uhoraho ndiko ndasoma uhoraho ramuzura niwe abi Filipe 2 umurongo w'11 mbega uyoraho ariko aravugwa ninde zani byanditswe abi Filipe 2:11 havuga ngo iki kandi indimi zose ugahera hejuru hera ku 10 mbere ku 10 havuga ngo kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu. Avuga mu izina ryande rya Yesu. 11 rero 11 kandi indimi zose igiye gute ziza zature yuko Yesu Kristo ari iki ari uhoraho. Haleluya. Amen. Tekereza niba ari ikibazo ngaha nyene abantu bazi ko bafite indimi mu kanwa duze ibiganza ubuzi ko afite indi ururimi ubuzi ko afite iki ururimi nubwo afite indimi baciye ko Yesu ari iki uhoraho. abantu rero abadafite ururimi ntibaciye ko Yesu ari uhoraho badafite indimi amaboko hejuru nukuvuga umuntu wese ataciye ko Yesu ari uhoraho nta rurimi agize gute ubuzi ururimi waciye ko Yesu ari iki uhoraho. niba Yesu ari uhoraho Yesaya atubwiye ngo uhoraho niwe yagize gute twafite muri Yesaya muri Yesaya acamanuka hepfo ngo cage ngaranzura ijuru ngo ariho twari kumwe n'ivyo ntarwe bari kumwe Yohana 10:30 zani byanditswe Yohana 10:30 havuga ngo iki Yohana 10:30 ndahashitse mwigisha ngo iki havuga ngo iki jewe na data turumwe. nuvuga data nuvuga Yesu na data ni bangahe ni bangahe nico gita muri Yesaya havuga ngo ngaranzura ijuru nta numwe twari kumwe kuko bose n'uyu al-wahidul qahar. Haleluya. Amen. Tuzobigisha bukebukebizoza. Ego. Ariko mbanza ngaruka inyuma gatoya yavuze ngo bafeka buno panekoti ngo ntibashobora guhuriza ku Mana. Anza ni mu panekoti
imana n'umufeka batemera ko Yesu ari imana ariko kubera ko ariyo yanjanye reka ndamusanga iyo nyene mbega abayisilamu uyu Allah wenyene muramuhurirako ntamuhurirako reka mbaza abashia n'abasuni wovuze abapentekoti n'abafekabu naye mbaza abashia n'abasuni tora igitabo cyitwa Uyahudi nyuma ya pazia 40 ipaja 13 mbega barayihurizako ahashitse mwigisha havuga ngo sisi Shia twebwe abashia hatuwezi kuungana pamoja nao, ndio tushaka kwizera cyo kimwe nabo kubera iki juu ya Mungu ngo twebwe abashia ntidushaka gusangira imana n'abasuni abaza n'abayisilamu n'abasuni n'abashia nibo sangira iki manuka hepfo aha nyene hepfo havuga ngo sisi Shia twebwe abashia na sheria tunasema hatumwamini Mungu huyo wala mtume huyo. Imana yanyu twizera niyo ntumwa yanyu ntitwizera twebwe abashia bandanya, bali tunasema twebwe tuvuga ngo Mungu ambaye Abubakar ni khalifa wa mtume wake. Twebwe Imana ifise ntumwa yakurikiwe n'uwitwa Abubakar nk'umukhalifa. Komeza, huyo siyo Mungu wetu. Twebwe abashia siyo Mana yacu na wala huyo mtume pia. Huyo Muhammad si ntumwa, siyo mtume wetu. N'abayisilamu badivugira abayisilamu n'abashia wewe uvuga Pentecost na fekabu naho ndane igitabo Pentecost na fekabu badasangiye ivyizego aho badasangiye Imana Pentecost na fekabu. Haleluya, amen. Ariko reka nibandanirize avuye ngaho yageze muri Kolosai 1:16 acha mwigisha wanje yasimye kwa jasire musami Kolosai 1:16 Changamka. Kolosai 1:16 havuga ngo iki? 1:16 havuga ngo iki? kuko muri we bandanya ariho byose byaremewe murinde muri we ashiraga ngo umva ro yabiremye ngo ubwo byose byaremewe muri we ahubwo niho bandanije aho nyene bandanya aho nyene byaremewe muri mwe wibiremwa nande. Komeza bandanye yego ibyo mwijuru bandanya byose komeza ibyo mwijuru n'ibyo mwisi bandanya iboneka n'ibitaboneka komeza uri intebe z'icubahiro urubwami urubukuru urububasha byose byaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe byose byaremwe nande nawe uwo nawe ninde 17 ninde uwo yabiremye avuga ngo yabayeho byose bitarabaho genda bukecuru shive ndakubajije ngo byose byaremwe nande na Yesu. Aha nishaka ndarondera bitwa ngo byose byaremye nawe we yagarukiye haruguru acagena ku 15 ngo wahazwe mwigisha yahazimbye ngo yavuga yasimbye hano havuga ngo niwo mfura mu byaremwe bantu hasubiremo aho naho nyene sindo hamurekera subiremo kuri 15 havuga ngo iki 15 yavuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Aha agenda ngo niwe shusho y'Imana itagira gute itaboneka. Ugomba kubona Imana uraba nde? Yesu. Ugomba kubona Imana uraba nde? Ako kanyene karahagije ariko manuka kanyene bandanya aho nyene aha nyene ngo iki avuga ngo niwe mfura mu byaremwe byose akaza ngacha ndamara ngo niwe mfura mu byaremwe ngo bisabana ngo Yesu niwe yabanje wa mbere kugira gute kuremwa. Mbega Yesu uri mfura mu byaremwe mu kuremwa cyane mu kugira gute ku murongo wa 18 yahasimbye ku murongo wa 18 havuga ngo iki havuga ngo niwe mutwe w'umubiri kometse 17 ngo iki we yabayeho byose bitarabaho bandanya kandi muri we byose niwe mufatana. Komeza 18 niwe mutwe w'umubiri niwe shengero kandi niwe ntango niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri bukebuke. Yesu aje ngo niwe mfura mu byaremwe mu kuva mu bapfuye niwe atanguriye kuva mu bapfuye umunsi ni muzima. Mbega Yesu ko bayimfura mu kuva mu bapfuye mbega warapfuye wese cyane hapfuye umubiri impwemi irasigara handi ariko ngo Yesu yari yarapfuye ngo ni Imana yapfuye mbega hapfuye wa mubiri impwemi irayokoka. Petero wa mbere 3:18 tani byanditse Petero wa mbere 3:18 avuga ngo iki kuko na Kristo yababajwe rimwe komeza ahogwa ibyaha bandanya umugororotsi yababarijwe abagabita hepfo kugira ngo adushikirize Imana. Komeza yishwe umubiri umubiri hepfo ariko yahinduwe muzima uburyo bw'iki
umwigisha wanje yasomye reka ndasubiremo Qur'an 91 umurongo wa 5 gushaka umurongo w'indwi hasubiremo iyo si Qur'an twatora Qur'an byo iri imbere yawe havuga ngo iki 91 havuga ngo iki 91 nyarutsa 91 ku murongo wa 5 havuga ngo iki na kwa mbingu na kwa aliyezijenga. Nukuvuga imana y'abayisilamu ngo ndarahiye ijuru na wa wundi yarimanika uyo wundi yamanitse ijuru Allah ariko atarimanitse ninde ko mwigisha ariko bajutigeze umuvuga baraza ku murongo wa 6 ku murongo wa 6 ngo iki na kwa ardhi na kwa aliyetandaza no ayongera Allah arahira ngo je imana y'abayisilamu ndarahiye isi na wa wundi yayisasa uyo wundi yashashisi imana yanyu yirahira ninde indwi bandanya indwi na kwa nafsi na ndarahiye no kumutima na aliyeitengeneza Allah ngoje Allah ndarahiye umutima na wa wundi yawurema uwo yaremye umutima ninde yirahira nico kibazo kiringa Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen muri Yeremiya havuze ngo imana zitayemye nizo zizosha ziko twasomye haleluya umwigisha wanje yerekanye ko imana y'abayisilamu ari izoca muri gihonomu igaheruka imiryango ikugagwa nimba igiye muri gihonomu ni kibanza c'abagororotsi cyangwa ikibanza c'inkozi z'ibibi inkozi z'ibibi nimba agiye muri gihonomu ni muheranda cyangwa n'inkozi y'ikibi twerekere imana yawe ugiye muri bibiliya ni imana ya bibiliya zana imana ya Qur'ani ariko Yesu arabakunda uno munsi mukizera murakira ku musanyi mugira ubuntu mukizera murakira mukanga gihonomu irabarindiriye mwabese bamenyesha amen sawa urakoze mwigisha kutwigisha neza banze sabe rero abantu mwasatiriye umwigisha cyane banyeshure mwegera inyuma dusubira kwigisha ruko mwegeye inyuma nungaha mwegera inyuma aha hose mwegera inyuma gose gerageza mwegera inyuma ningoga dukoresha umwanya neza abo bicaye haguruka mwegera inyuma egera inyuma dukoresha umwanya ngaha ntibaregera inyuma nimwegere hirya sawa ubwo rero reka tubandanye ntimusubire guhita mu minota 10 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya majwi yonyene ara y'abasiramu arakwiriye kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibintu bimeze neza kabisa. Mwari Idrissa ingo tubwira ibi bintu koko numvise nibyo. Futa buno bucafu. Okay, ndabira umwanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka shimira abarimu bose baciye hano kuko ndabona ivyigwa ko biragenda neza. Aravuze ati Imana y'abayisilamu izoja mu muriro. Si sawa? Nikavuze. Reka nkoresha ubwenge ariko arakoresha. Tubanze turabe ya indi nayo ya Bibiliya. Si sawa? Imana y'abayisilamu izoja mu muriro. Reka twumviye abakristo nayo irihe. Kuvayo tekane. Kuvayo mwari munyarutsa bagezeyo? Yego. Nyarutsa 13:22. Kuvayo 13:22. Havuga ngo iki? Wakurikirane neza kugira nta musubire gutera induru. Kugira ngende nyene nkuko ubwenge nyene yakoresheje. Woraho ku murango yabaje imbere. Numwe wa Bibiliya ngo yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu. Bari mu nkingi y'igicu. Babarongore mu nzira. Mwijoro. Yego. Yabaje imbere. Ari mu nkingi y'umuriro. Iyo ni y'abakiri y'abakristo iri mu nkingi y'iki y'umuriro. Bakristo yarahiye. Murakoze bahasha banicabwenye ngo yaye. Imana nishobora gusha kuko niyo yaramye umuriro. Murakoze
basha zabura babwira bo kweli yahiye ahora nahejeje kabisa kuko Imana niyirema umuriro niyo turwa nicyo yaremye kandi iyi niyo muri Bibiliya kandi ubushobozi bw'Imana umuriro ntuwo uturira eka Imana nikibirengeye umuriro uturira inkozi z'ibibi Imana ikemere mu muriro ushobora gukora ku muriro eka we yanyu yagiriye mu muriro ntiyigezishe eka none ahonye wavuze iki acara genda mwarimu nam Yesaya 4:24 4:24 ngo iyo ni bazurindira Imana ya Bibiliya yavuze iti naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi hari uwo twari kumwe mugabo birwa barahenda abakristo ngo Yesu yahoranye n'iki n'Imana ubaravyemeye neza ati nivyo igihe Imana irema nta numwe bari kumwe acavuga ati iyo ni Imana ya Bibiliya none ya Korani nayo imeze gute Korani 2:55 ndamuhereza icyo akeneye safi kabisa nyarutsa Korani 2:255 yego banje kwikinga Korani ne na satani yavumwe Bismillahirrahmanirrahim sinagimara ngene mbabazi ngene mbo Allah nta yindi mana iri kure gusengwa by'ukuri kiretsewe nta n'iyindi mana muzoronka musenga atari Allah ni yego uhoraho uyu Allah niwe uhoraho ni uhoraho muhagarikizi wa byose mu bihe byose umuhagarikizi wa byose mu bihe byose ntafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira iyi Mana y'Abayisilamu nishobora gusinzira kumwe byagendera Yesu mu bwato bakabanda kumubwira ngo byuka turahonye iyo Abayisilamu rero ntishobora gusinzira kubera isinziriye ntitwobaho kweli kabisa ubwo Yesu yagiye mu bwato mu byuka Yesu turapfuye yasinziriye iyo Abayisilamu rero ntishobora gusinzira bandanya ntafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira Imana y'Abayisilamu gusenga nisinzira ibiri mu majuru byose kwisi n'ibyiwe nibya Allah uhoraho Imana y'Abayisilamu takbir Allahu akbar mwari muracyanyohera ndiyo acaja mu Bifilipi kweli ageze mu Bifilipi asoma Abifilipi 2:10 munyumviriza abari mu nukuri kabisa Abifilipi 2:10 soma inyandiko igitabo cya Bifilipi yego 2:10 inyandiko iragira iti yego akana ko mukumvirize mwabantu mumviriza nafise ubwenge muri hano ntazasubire kubahenda yego nukuri kugira ngo amavi yose azapfukama mu izina rya Yesu ngo azopfukama mu izina ryande rya Yesu ngo ayivyo mw'ijuru ngo arivyo mw'ijuru ngo ayivyo ku isi arivyo mw'isi n'ay'ivy'ikuzimu aho maze tudege ibyo by'ikuzimu bifakamira Yesu n'ivyinde mbe bizohembwa iki yo kwishura oya ibyo by'ikuzimu Yesu bimfukamira byitwa ngo iki niba zarunyishura mbe byatuye bizosha bihembwa iki komeza kandi indimi zose zizatura yuko Yesu Kristo bumviriza akantu indimi zose zizatura yuko Yesu Kristo ari uhoraho mwumvirize acarakwepa ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro nimbura umusomyi uza kuzumbwire iyi Mana yitwa uhoraho bapfukamira ikitwa Yesu niyo Imana biha icubahiro umuremyi nayo yitwa nde acaragenda muri Yohana 10:30 yego 10:30 nyoro sumaya ni mutozo Yohana 10:30 je nageze mwarimu yego nyandikiragira iti igira ngo jewe na data turumwe mumviriritse Yesu ati jewe nande na data ibise ibintu bibiri jewe nande iyi na isigura iki iyi na yoshaka kuri mwarimu isigura iki iyi na isobanura iki jewe numwe eka jewe na data turi umwe atavuga wabanye rero ko Yesu ngwase na data bikanibarize Yesu Yesu ibyo nityo canke bahuvye 14:8 Yohana 14:8 nyandikiragira iti igira ngo iki narumvise ko nababwiye ndagiye Yesu arababwiye ati mwarumvise ko nababwiye ati ndagiye ariko nzobagarukako ariko naho ngiye nzogaruka iyo muba munkunda muba munezerejwe nuko ngiye kwa data ngo muba munezerejwe nuko ngiye kwa data kuko data ari wanduta nkawe waje kwigisha iki waje kwigisha iki niba muhamashi kuko data ari we
data uwo nawe jewe na data turi umwe Yesu ati mwabahukimwe bababwiye mwababeshimwe jewe na data nituri umwe ahubwo data aranduta acaca kubashiya babashiya ngo baravuze bati ngo iyo mana ngo yaba yatumye Abubakari ngo imana ngo yaba yatumye ngo Abubakari abo baharifa none bipfutse umushiya bipfutswe n'Imana gaye eka aho namwe bwawe Yehova warabipfutse Bibiri twishiki paje 160 paje sasa wasane reka dusome 213 umburiza abayehova nabo inyandiko igira iti ingira ngwe inyigisho y'ikinyoma y'ubutatu namwe asa ni mubatizwa mu butatu bwera kandi abayehova abakirisu b'abayehova ntibabagwani Bibiliya yigisha ko Imana ari we muremyi nabo nibo babashiya ko Imana yaremye Yesu imbere y'ibindi bintu byose urumbiritse Yesu si Imana mushobora byose wa Islamu takibir bari bakosoye na mwebwe ati iyo mana siyo Yesu si Imana mushobora byose si Imana mushobora byose kandi by'abashiya bavuze ntiyari Qur'an yari imyitogo yabo none witonze bica bibavyo Yesu ntiyigeze avuga kangana n'Imana Yesu ntiyigeze avuga kangana n'Imana ahubwo yavuze ati dataranduta hemeze ko nasomye bace batanga n'umurongo wo muri Bibiliya wawuhejeje Yohana 14:2 ni kuko datari we anduta abarafusi by'Abafrika nabo bakatolika bose Yesu abicisha nk'umurongo byose none ibi wavutse uri mwarimu acaragenda mwarimu Korani 9:1 Imana y'Abayisilamu ngo yarirahiye sawa yego nuko umwanya ari muto na Bibiliya irahira siyo ndariko Imana yirahiye muri Korani mbega amakuru yari karavugwa na nde iyi ni ngombwa no mugira mu gusoma Korani si Bibiliya ikinyamakuru wapi muri Korani harimo Gaburiyeli ariko arayishurira Muhammad kweli harimo na Muhammad ariko arabwirwa na Gaburiyeli hariho n'Imana yatumye Gaburiyeli ashira nde Muhammad sallallahu alayhi yo cagenda kwa Muhammad ngo ndarahiye ari Gaburiyeli cyangwa amakuru y'Imana yirahira ugacaguruka muri mwarimu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cha kwishura bwe Qur'ani kweli kabisa urumva mwarimu ndiyo acaragenda mwarimu ni Petero wa mbere 3:18 Petero wa mbere 3:18 mwumvirize ino nyandiko yatanze mwumvirize Petero wa mbere 3:18 inyandikira mubwira iti uvuga ngo iki akana ko nakumvirize neza kuko na Kristo babajwe rimwe ngo yababajwe rimwe hemye Imana irababazwa aho gw'ivyaha yari yasambaye Imana barayitikura aho gw'ivyaha ingira yari yasambaye bayitera amabungo bandanye wumve kuko yababajwe rimwe aho gw'ivyaha umugororotsi yababarizwa bagabitanya yababarizwa ngo bagabita numva ari Imana ngo yababarizwa bagabitanya kugira ngo adushikirize Imana iyo Mana nayo abashikiriza yitwa nde numara kubwa wakanye muzogwa mu muriro nimuvuga kuri tuzojya mu ijuru vuga kuri mwabantu tuzojya mu ijuru abantu buriko muratimiza muzobabaza yego prema acakugira ngo Yesu yarababajwe rimwe kugira ngo Yesu apfe ababakire be Yesu woba wariyahuye byakenze gute 3:2:9 kuvayo 3:2:9 igitabo cyo kuvayo nyarutsa yego akanda gasoma kabisa yego 3:2:9 nyarutsa mwari nagezeyo inyandikira mubwira iti uyumvirize neza haragira hati hagira ngo iki Mose arababwira ati uyu munsi mwiyeguriye igikorwa cy'uhoraho kuko atawarenganye wasomye 3:9 3:9 Imana ivuga ati ni jewe n'umuntu apfa ikibazo canje ko Imana ari ituma umuntu apfa Yesu yishwe na nande kwari we yari Imana yari yahuye nimba yahaye akagozi mutubarire Waislamu takbir ibintu bimeze neza cyane kuri ubwo rero twinjiye mu bibazo n'inyishu umubaza aza guturuka ku ruhande rw'Abayisilamu ubaza iminota 2 uwishura aza kwishura iminota 5 uza kugaruka kuvuga ko yishuwe ni iminota 3
ana kuko nabonye abarimu ntabahari oya unyumviriritse kugira nabonye urubyiruko rwinshi hano ego kugira ngo batahure kabisa ibyo turi akabazo gato ego yemwe munyumviriritse gishiza kuza Yohana 14:25 Yohana 14 murongo wa 25 14:25 ubutumwa bwanditswe na Yohana n'amajambo Yesu wenyine agira yipfukire kugira ngo ndabe hagati ya Yesu naba umunyakuri ninde umubeshi inyuma ninde soma iyo nyandiko ivyo nabibabariye Yohana 14:25 niho ndi ivyo nabibabariye ngiri kumwe namwe ego ariko umwitsa ari we mpwemu yera oya saho rindira mwasaho dusome 2:8 Yohana 14:24 14:24 inyandiko iragira iti ego utankunda niyitondera amajambo yanje utankunda niyitondera amajambo yanje kandi ijambo mwumva si iryanje Yesu ati ijambo mwumva si iryanje ego ariko ni rya data yantumye ni rya data yantumye batwemeje ko Yesu ari we uhoraho si sawa nkeneye mu izina uyu nawe yatumye Yesu ko Yesu ari we ari uhoraho uyu nawe yatumye Yesu yitwa nde Haleluya ako kabazo nakabana reka mpagurutse umwigisha tutarambiranye mu minota yawe mwigisha iminota 5 ingo wisura ako kabazo hanyuma wigishiriza Haleluya Ikigo cyamaze guhera Nshaka gusa abandanye mere kwimana ari data Uramenye no kwimana ari data Rindira uremera ko Yesu ari umwana wayo Nakiriza na mwazi uratemera kuko cyandiko subiramo ahantu ko baravuga mo data n'umwana siko bavuga soma muri Yohana 14:24 hasubiremwo 14:24 cyangwa muka 14:24 havuga ngo iki Yohana 14:24 havuga ngo iki 14:24 havuga ngo iki utankunda yitondera amajambo yawe komeza kandi jambo mwumva si iryanje ariko ni rya data yantumye ni rya data yagize gute yantumye rindira bisanga imana ni se wa Yesu n'umwana wa nibyo ko yavyeme ko imana ari data ndamucana muri Yohana hajya nyene yasomye 3:6 mbega imana ivyara iki ivyara umuntu cyangwa ivyara imana zari vyandika Yohana 3:6 havuga ngo iki Yohana 3:6 havuga ngo iki havuga ngo iki ikibyawe n'umubiri naco ikibyawe n'umubiri naco ni iki n'umubiri bandanya ikibyawe na mpwemu naco ni iki ni mpwemu Yesu acabiki Imana byawe nande n'Imana maze kuvyagwa n'Imana babaye babiri canke yaguye muri bwa Imana Yohana 10:30 Yohana 10:30 sani vyanditswe Yohana 10:30 bandanya Yohana 10:30 nashitse mwigisha ngo iki avuze ngo iki jewe na data turi bangahe turi bangahe umwe ni bangahe ndamwongere Yohana rimwe umurongo w'umunani mbega uyobora hari karondera n'ubundi cyane ni Yesu ugenda byanditswe Yohana rimwe ku murongo w'umunani avuga ngo iki avuga ngo iki wose we wa muco bandanya ariko wari ugushingira intahe umuco bandasubira hejuru genda 14 umurongo w'umunani aho nyene yasomye 14 ku murongo w'umunani havuga ngo iki naho havuga ngo iki 14 ku murongo w'umunani ndahashitse ngo iki havuga ngo bandanya Filipo aramubwira nuko bandanye gusubiramo havuze handitse ngo iki
Filipo aramubwira kuvuga ujya mugabo aramubwira ngo ngwiki ati mwami ati yewe Yesu werekeze wa Yesu bizoba bikwiye manuka. Yesu aramubaza Yesu amubwira ngwiki ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo ati ko nabanye namwe kingana gityo nturakare umenyaga Filipo mbega Filipo kuko umubaza data jewe ntunzi bandanya ubonye jewe ababonye data reka ntumuvuge. Yesaya 5:11 mbega Yesu mukuza mwisi ukiko data ngo data yarantumye yagutumye uriki. Yesaya 5:11 zani vyanditswe. Yesaya 55 koresha umwanya nk'amamega 11 havuga ngo iki havuga ngo iki Yesaya 5:11 changamka. Yesaya 5:11 havuga ngo iki havuga ngo uko niko ijambo ryanje rivuye riva mu kanwa kanje rizogira gute rizomera bandanya ntirizogaruka ubusa rizoshitsa iki ariko rizoshitsa ibyo ngomba rizoshitsa icyo nagize rizosozera icyo natumye. Yesu ari mwiza yashima cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yavuze ngo Yesu niyaza mwisi rizoha ijambo rivuye mu kanwa kande Imana mu kanwa kiki Imana nuvuga Imana ijambo Yesu ari mwisi ni ijambo rivuye mu kanwa kande Imana ijambo na nyaryo batandukanye oya ijambo na nyaryo itandukanye oya ngiko Quran 33:34 harimo ngo zalika Isa ibn Maryam kaula al-haq alladhi fihi yamtaruna ngo ni Yesu mwene Maryam ijambo ukuri bagikekeranyako. Hallelujah. Amen. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi. Yesu aracabakeneye. Nimana je ngaha ku musenyi naza gucindisha abanyamusenyi naje kubatsindisha. Ntimuze mu vyabo ntibigeze muvyumva kuri wa munsi ntimuze mu vyabo ntimwumvise ubutumwa. Nimba naje muzabazana ijambo ry'ubugingo budashira muga mu mana zitaremye imana zitazi cari ico ubugingo budashira muze mwizere Yesu nimwamwizera murakira mwamye twamera umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti banza muhoza abana batakumviye ndahagarika nuko bimeze nakavyo dukoreramo Twagiye jewe kinezereye ni kintu kimwe gusa ego jewe namubajije ati Yesu avuga ati ijambo mwumva si iryanje ariko ni rya data yantumye kandi Yesu acavuga ati ntimuzimire bene data harya nashatse kurambega bazimiye ni bande kweli rero abazimiye twababonye ukavuze ati yaciye agenda muri Yohana 3:6 ngo iki byawe na mpwemu ni mpwemu iki byawe n'umuntu n'umuntu iki byawe n'Imana niki n'Imana. nahora nababwira ko muri abapagani mugaharira Imana ibyaye ibyari iki yavuze ko ibyara Imana yani bafise Imana zingahe zibiri kandi bwitwa rya mbere bwo dusenga Imana yose ikunde kuruta byose mugabo bafise Imana yabyawe n'iyindi Mana twabumvise ego vrema nahora nababwiye ko muri abapagani mugaharira ubu biragaragaye ko bafise Imana yabyawe n'iyindi Mana ikibazo wagihejeje ni famiye y'Imana acaravuga ati ndemera ko Yesu data ari we Mana siko yamajije gahego reka nibarize Bibiliya mbega data ari we Mana kubwo kubyara kw'Imana igenda ikabyara ikabyara Imana muri maternity mbe bimeze gute Maraki 2:10 Maraki 2:10 ego nyandika igira iti igira ngo iki mbega twese ntidusangiye data murumviriza Bibiliya ngo mbega twese ntidusangiye data Imana yaturemye si imwe Imana yaturemye ngo ni mwe mumva ari yatubyaye gahemu wapi abana bafise Imana yavuye ku yindi na iyongera ibyagwa n'iyindi na urumva n'abapagani bafise Imana zibiri ego n'umuryango w'Imana twebwe rero abayisilamu ndiyo Imana dusenga ndiyo umviriza ukuntu imeze Korani 112 umurongo wa mbere 112 umurongo wa mbere nta kindi inyandikira gira iti burya ikigo cyaheze vuga uti rero tugira tubabwira ko nk'abayisilamu tuti Allah uhoraho Allah twebwe
ntabwo ibyara kuko ibibyara n'ibiremwa by'Imana. Imana yacu irarengeye kubyara. Icyubahiro cy'Imana no kurema ntabwo ari ukubyara kandi ntiyabyawe. kandi Imana y'Abisilamu dusenga ntigeze ibyagwa n'umuntu n'umwe. nta na kimwe gisa nawe. ntubona igishushanyo kimwe iwanyu mwashushanya yambaye akarenje ku musaraba. oya nta n'icyogereranywa nawe. twebwe ntiwonze uyigereranya uyambura impuzu ushyire ku musaraba. iyo Mana musenga yamanitswe yambaye ubusa muzoyisenge mwenyene. Abayisilamu ntiturimwo dusenga Imana yaremye abantu bose. Abayisilamu takbir. ubaze hagati mu cigwa ubabaze ikibazo. tekereza nangure Qur'ani 19:85 niho mbariza ikibazo. Qur'an 19:85 havuga ngo iki? avuga ngo wakumbushe siku tutakayo wakusanya wachaji kuwapeleka kwa mwingi wa rehema kuwa ni wageni wake. Imana ya Qur'ani ivuze ngo cyake tuzokwegeranya bubaha Imana. ni Imana ya Qur'ani bivuga tuzokwegeranya bubaha Imana tukabajana ku Mana nyene n'ubushobozi bayibera abashitsi. Ikibazo ngiki, iyi Imana izobegeranya ninde? iyi nayo izobakira bakayibera abashitsi niba atari Yesu ni iyihe Mana? Choto wachumvise izobegeranya yitwa ngo iki? iyi nayo izobakira bakayibera abashitsi niba atari Yesu ninde? tekereza Qur'an tafyaje abayunga pacha majana 33. tekereza haleluya bahashitse mwigisha yakunatanga no kujamba butamenze neza ngo mandabwihangana ko so mandabwihanganira yavuze Imana yambaye akabindo Imana yafu yagize guteka mbaka Qur'an wanasema bavuga ngo iki? wakati mmoja macho ya Mwenyezi Mungu yalikuwa yanauma. ngo igihe kimwe amaso y'Imana y'Abayisilamu yaragwaye. komeza na malaika genda ukebuketekereza abamalaika walikwenda bacha bagenda kumuona bacha bagenda kuyiramutsa higwariye. komeza na kwamba bavuga ngo Mwenyezi Mungu ati iyo Mana alitokwa na machozi yakoye amaso dararira kwa ajili ya mafuriko kubera kivyabaye kurinde ya nabii Nuhu. kuvyabaye kurinde. wakomeza mpaka macho yake yakawa abana mugabanye urwamo. Kibazo abaza ati ninda zobegeranya nimba atari Yesu? bazokwegeranirizwa kwande nimba atari kwa Yesu? nimba atari kwa Yesu siko muze gahemye. ubu yazobegeranya kwanza ninde? ego ariko aba bana bagabanye ukavuyo kurema. somera iyo nyandiko asomye mwarimu. ushobora gusanga aho asoma Qur'an akayicira hagati hagira ngo iki? umunsi tuzokwegeranya abitonesha kuri bo. umunsi tuzokwegeranya abitonesha kuri nye n'impuhwe arabashitsi biteka maze dushorera inkozi z'ikibi tuzitumbereze mu muriro wa jahannamo zinyotewe. nta n'umwe azoba afise ububasha muri ico gihe azoba afise ububasha bwo kubavugira kiretse bamwe bafashe nka nkama isezerano rya n'impuhwe baravuga bati n'impuhwe yaravyaye. babandi bavuga ngo Imana ngo yaravyaye atagukeka ivyo muvuga birashavuza Allah. uyo rero umva ari Yesu abarabo ngo Imana yaravyaye. babandi bavuga ngo Imana ngo yaravyaye ngo Imana ifise umwana ngo Imana yaravyaye umwana yitwa Yesu. atagukeka muvuga birashavuza Allah. ibintu muvuga Imana yaravyaye urazobegeranye ku munsi w'imperuka ni Allah ntabwo ari Yesu. iyo havuzwe ivyo ngo Imana iravyara amajuru hava gusadagurika
gushika n'isi igahakwa gushanyagurika. Ibyo mukora mu Imana yarabyaye n'ubugambanyi n'ubupagani bukomeye n'amaturo gusadagurika n'imisozi gusidagurika. neza cyane Kubera ko bavuze ngo nyenimpuhwe, kubera ko mwavuze ngo nyenimpuhwe uhoraho umwana afise umwana, kandi bidashoboka ko nyenimpuhwe agira umwana, kandi bidashoboka ko Imana ishobora kubyara bigira umwana. nta n'umwe mu babaye mu majuru cyangwa mu isi atazoshikanwa imbere ya nyenimpuhwe. Abantu bazoshika imbere ya nyenimpuhwe Allah niwe azobegeranya, yitwa umusabyi wiwe, yitwa umusabyi wiwe mu by'ukuri we nyenimpuhwe abazi kandi yarabaharuye. Imana iratuzi kandi yaraduharuye. Imana Allah apana Yesu bikwiye ko ku munsi w'imperuka bose bazomutumbera, bose tuzotumbera uhoraho Allah, umwe yirebanga wenyene, umwe wese atanu ujanye na se na nyina yirebanga, atanu ubutunzi atanu urubyaro, nta butunzi nta niki nta urubyaro. by'ukuri abemeye Allah, abemeye rero wa aradusenga Imana yacu abayisilamu bakanakora ibikorwa byiza, ugaca mukora n'ibikorwa byiza. nyenimpuhwe Allah azobakundanisha urukundo rudasanzwe. Islamu takbir, Allahu akbar. icyo gituma dusenga gatanu ku munsi wo tubanza uzoduha ijuru, kandi mu by'ukuri turabazi cyane bikwiye. yego abazokwinjira muri wo, abazoca mu muriro nabo ni ba bandi bavuze ngo Imana ifise umwana. Ntibitahuritse ga yemwe, byatahuritse. murindira umuriro wa Gihonomu hama muze mwinjire mbere. rindira wanashaka mwarimu. Naam. Yesu nta muntu urimo azegeranya ku munsi w'imperuka, kuko nabazo bari mu yabira kweri. Abikorino ba mbere 15:28 azo ariko acibwa urubanza nawe. Abikorino ba mbere 15:28 nyarutsa iyi nayo muyumvirize neza, muyumvirize. Yesu nta bushobozi ku munsi w'imperuka azoba afise, nabazo bari karabazwa, ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose, ngo niyamara gushikirizwa inganji ya byose, niwe n'umwana ubwiwe, wa mwana wanyu mwagiriza Imana ngubwiwe uwo mwana azoganzwa niyamuhaye inganji, azoba n'abaganjijwe n'uwamuhaye iki, n'uwamuhaye inganji ya byose. nicyo gituma yavuze ngo data aranduta. Ku munsi w'imperuka azoba ariwo bosi wa Yesu, azoba ariko aramubaza ngo Imana ibe byose muri byose. 5:16 Qur'an yarutse 5:16 neza cyane. Bismillahirrahmanirrahim. Yesu nta jambo azoba afise ku munsi w'imperuka, inasema hivi, avuga ngo igihe abazovuga ati uhoraho abazovuga ati yewe Yesu mwene Mariyamu, Mariya, mbega niwe wabwiye abantu uti nimutugire ibigirwamana twe n'umuvyeyi wanje. abantu ngo Mariya mwerana nyina w'Imana. Imana irabyara mu kibanza cya Allah irabyagwa. Isa arishura ati ubwiranda n'ubwawe Mana. Yesu azishura ku munsi w'imperuka tubwirana n'ubwawe Mana. mu by'ukuri navyo nigeze mvuga bitambereye, jewe sinigeze ngenda kubwira abantu ngo nibasenge ndi Imana canke ndi umwana w'Imana, sinonavyubahuka jewe Yesu sinonavyubahuka. No, abarongo Yesu ashimwe azobihakana ku munsi w'imperuka. kimwe nababwiye kiretse icyo wantegetse, jewe nana kimwe nababwiye kiretse icyo wantegetse, ni nimusenge Allah. Yesu yabwiye ati nimusenge uhoraho Imana rugira byose, niwe muremyi wanje, niwe muremyi wanje, kandi ni nawe muremyi wanyu, kandi ni nawe muremyi wanyu. nari cyabona aho nari kumwe nabo, hanyuma umbwirije ikiringo canje, niwe wabacungera, wewe uri cyabona ku kintu cyose, aturi cyabona ku kintu, niwe abahana abagabo babwe n'abakobwa bamwe. Yesu ni umwana w'Imana, ngo ni Imana, nta kundi kuko n'abasabyi bawe, kuko mwebwe muri abasabyi b'Imana kizobahane, niwe babariranaho nuko nyene. aho ni ku munsi w'imperuka Yesu ariko arabihakana. mu by'ukuri wowe ni nyene n'imbunguvu, nagira ndabinjiza mu muriro. oya bababarire, umwanya urahetse. Yesu ramutakibir.